isuku aho tuba ni ikintu gikomeye cyane. Isuku ku mabarabara ni ikintu gikomeye cyane. Ndabasavye rero abakenyerererarugamba, nabisavye n'abakenyezi bose b'u Burundi, cyane cyane mwebwe muba mu bisagara, mwiyise abasirimu muca muba mw'icukiro. Hirya yejo natembereye mu gisagara ca Bujumbura, nza mbona umuntu w'umugabo yicaye kwiyarara yibereye ku telefone ataca bibonamwo. None uwo atandukaniye he na gisa n'umwavu umwe twaratwiga mu ishuri. Ndabasavye abakenyerererarugamba, turugire urugamba rwacu. Abo mu bisagara mwese ntidusubire kubona icukiro impande y'ibarabara. Iyo wigize igisyogororo inka zikugangako, bajya bose bihagarika kwibarabara nuko baba babonye ko ari mu gisyogororo. Ndabasavye bijya ajya amacukiro yose twihe, none twihaye n'iminsi 2 twahejeje. None gukubura bitwara iminsi ngahe? Ikintu citwa icukiro kwibarabara tugikureho, dukubure burya bucupa bwose bwa plastike tubukureho, ajya amasashe aveho, hamwe imodoka iri kwiragenda atankungu gatabisashe bigenda biraguruka. Umwanda ntibisigura ubukene, muga ikinogo mwibarabara kirasigura ubukene kuko wabuza amahera kugura ikaburimbi. Nayo tumaze kuva hasi ayo mahera naberetse aho tuzoyakura, amabarabara yose azoba meza. Iki kintu ca kane mugifate nkama isuku aho tuba, isuku ku mabarabara, kugira ngo ruce rutangura gutera amashugwe. Aho turi hose haba amashugwe. Aho nibaza kwimbonera kure zanyumvise kubijaye n'amashugwe, kuko namwe muri amashugwe, ibibondo n'amashugwe. Muze muratera amashugwe hajya mubona hari utuntu tw'udushamba hose muce muratera amashugwe.